ahubwo ikosa ababyeyi bari bakwiye kwevita kwirinda ni ugushwana imbere y'abantu n'ukuri n'ingenda gerageza usubize ubwenge inyuma wibuke wewe uri umwana ingene bafata mama wawe na papa wawe nk'abantu bahambaye abantu badakora amakosa abana ntabibitangaza urumva niyo habaye ikintu cy'ikibazo wumva umenga papa byose arabishoboye mama byose arabishoboye abantu bashobora no kubona indege iciye mu kirere ukayimusaba ari umuntu akomeye muri indege papa urangura indege cyangwa urangura imodoka nanje urumva ni umuntu agufisemwo icyizere gikomeye rero iyo agitakaje umuvuna umutima hajya abana barapfuye nuko ababyeyi benshi byerekeye ukuntu abubakanye botunganya ibibazo baba bafise mu muryango twatumiye rero babatumire bacu nyene mwari muzi mu gice ca mbere twatumiye mufasoni Semirengo Renilde ndakuramukije ndanaguhaye ikaze mu kiganiro cacu kuziko mwaramutse neza kandi murakoze twatumiye kandi turi kumwe n'uwo n'umutumire wacu Ntakamurenga Theophile ndakuramukije ndanaguhaye ikaze mu kiganiro cacu mwaramutse neza murakoze yego ubu twaravuganye ko hariho utubazo dushobora kuba mu muryango mbega none mu gihe hari ibibazo ninde yovuga ngo ninde yokwerekana ko ashavuye kugira ngo inyishu iboneke uko mbona igihe umuntu ababaye niwe ateza kuvuga ikibazo ciwe byari byiza ko n'uwo mubana iyo ateza kubona kumerewe nabi hamaka kubaza mugabo igihe atanakubajije kirazira guhora ingorane ufise rondera akanya keza mutekanye mudashavuye hama umusabe muganire umubwira ikibazo ufise kuko burya iyo umuntu agumana ingorane ziyongera ku zindi bikwega ingwara bikwega umubano mubi bitera agahinda havamo ibintu bibi byinshi nta mahoro ashobora kuba mu rugo ariko ni byiza yuko igihe hari ikibazo urondera umwanya wo kukivuga wewe ufise ikibazo nibyo hari umuntu afise ikibazo niwe byorohera kuvuga ngo ndafise ikibazo canke yoryoherwa mu ati ko mbona washapuye murakoze cyane n'amahirwe manini cyane rwose ukubaza ngo bibeze gute ko mbona umengo ayo n'amahirwe atabonwa na bose nibyo byari bikwiye ariko rero iyo utaronsa ayo mahirwe uwo bivuga ukaba maso gusa ingero uza kubivuga kandi ukabivuga udashavuye kandi ushavuye hariho icyo bita kwihangana bita maîtrise de soi iki kintu kitabonetse naho uzoshavura ntacyo uzoshikako ukwiye kugaragaza ukwihangana hanyuma mugabo ugategura akarere ka ca kiganiro ni gute tuza kukiganira kuko ugiye kukiganira uri kuratata cyakomeye urira utata tacu ushobora gushika ngo ifa kumwereka ko wabaye nyene kumwereka ko wabaye ntibisobanura kwiyamamura ngo werekane yuko barajyagoye hariho abantu atace bibabwiye wimena utimena biragusha rero ugerageza kurondera ingene ugaragaza iki kubabaje mu bwitonzi bwinshi mu guca bugufi cyane mu kubaha ugomba kubwira kumuha agaciro niyabona umwitayeho ukamuha agaciro araheza kumviriza nk'akarorero tuvuye nk'akantu ko mu muryango ugashobora kumuha agaciro kandi ntumwereke ko babaye wobigenza ni gute bishaka kutubwira ngene umuntu yabigenza ni ukuvuga ngo umuntu yakubwiye nabi biragukora ko birakubabaza ugaca ushaka rero ko mukiganirako mugabo ukabivuga widoga utukana aca akora iki nawe aca atukana ariko iyo witonze ukagenda buhoro buhoro turabizi mutware wanje
numva ashaka ko tuganira banza kandi twenga ukanamuronderera n'amazimano akaryoherwa ukabanza ukamunezereza abaheza kumunezereza ntushobora kunamubwire ikibazo ufise ukihangana ukabanza ukategura umutima wiwe akabanza akabona ko mwitwararitse umubabaye. Ako gakosa uvuze ni gatoya abona gakosa kubwirana nawe utakareye nk'agakosa gakomeye cyane tuvuge nk'uko nk'uwo mwubakanye wumvise bakubwira canke wanabibonye ko arenga ibigo wocubwira gute none gutera induru byoce bimubuza kurenga ibigo ugara hari ico byohindura wocubwira gute no tuvuge uwundi mugenzi we hari ibibazo byinshi ukwiye kubanza kwibaza kubera iki yarenze ivyo bigo ega hariho abagabo barenga ibigo byavuye ku bagore babo ico gihe abagore bakwiye kwiyumvira uyu mugabo ko yarinze aza kundesha tukubakana tugazinya yuko n'ubutunzi tubusangiye bigenze gute uyu munsi abari ahandi ubwo ntiyosanga byavuye ku mwifato y'uwo mugore mukaja kwidoga kandi ari wowe bitanguye ariko urumva kubera muba mwasezeranye akaramata kugumana nubwo ibyo bibazo byaba bihari urumva mwokwihangana mwese cyane rwose rero uca wiga ati kuyu muntu yagenza hariya ubanza kwisuzuma wewe mbega nta makosa yanje yoba yatumye agenda kuko umaze kubona ko atayi wawe rero ko ataco wakoze kuko umutima ukubwira uca wiga kumubaza buhoro buhoro erega gusekana no kuvuza urwamo ntibiza n'umuti oya nta na rimwe gusekana biza n'umuti ahubwo kugira ubwenge kugendana ubwenge kugira ubwenge bwo gutorera umuti ibibazo byawe ufise rero ucubanza ukamushira ahantu abona yuko umwitayeho naho ikibazo cyawe gikomeye umukunda akabona ibyo ari byo byose naho namucumuye ko aranyihanganiye arankunda icyo gutegesha yo mamutwe uko arabi arayateka kugira kumva madani ibibazo byose ushobora kuja kubibaza ubyiyamana ndashavuye kandi ukabibaza mu bwitonzi kandi umukunda ubaha nkuko ndakubwire kubaza witonze ni inyungu yawe wowe ubwa mbere wowe washavuye kuko nta kintu kibaho kibabaza kuko umuntu yakubabaje kandi washaka no kugira ngo muvugane cyangwa yarakonese nikose ahubwo akagusuzugura gusumba agukomeretsa kabiri aba yagukomerekeje kosa yagukoreye aba gukomerekeje kwanga ko muvugana ngo akumva gutahure rero ndavuga gato kujambo ry'Imana hari mu migani haravuga ngo urugo gubakwa n'ubwenge siko wowe uravuga uti umuntu aravuga ati kubera iki ariko ararenga ibigo ashobora kuba ari kosa ry'umugore siko ingene ameze ingene amufata ingene atashobora kuba satisfait n'ibyo mukora amabanga y'ububatse mugira cyangwa ashobora kuba ingene wifata ku mubiri wawe sinzi hashobora kuba hari impamvu cyangwa birashoboka ko afise iyo kamere muri we ivyo ndire twavuga kibindi adahazwa n'umuntu aguma ariruka uyo rero biragoye ingene ushobora kumuhindura iryo ni kosa rimwe twavuze yaravuze ngo tuvuge ngo wamubwiye nabi ibyo byo biranoroshe urashobora kwihangana n'ukuri nta muntu ashobora gutora inyishu ashavuye nta n'umwe ashobora gutora inyishu ashavuye d'abord ukoreshwa n'ibigombagomba ubwo gihe utekanye urashaka no kwiyumvira amajambo umubwira y'inkoramutima ashobora no gukora ku mutima wiwe kandi nawe anezerewe atashavuye arashobora kumviriza ubwo igihe ashavuye nawe ushavuye umva si mwebwe muba muriko murikoresha muba muriko mukoreshwa n'ishavu ariko igihe muriko mukoresha ubwenge bwanyu n'umutima umwe wese arashobora kumva ati by'ukuri ahantu arakosheje reka mpindure kubera yakubashe yakuganirije neza kandi ubundi wamubabaje n'ukuri utari umuntu w'igipfu wogerageza guhindura
rero biragusaba wewe ufise ikibazo kumenya ingene ukijera ukivuga no ukivuga mbega ndakivuga ryari umwanya uyuhe turi muri kiye kirere ndakivuga gute urumva ariho umugore muri Bibiliya yitwa Esther abagore bose bakwiye kumwigirako uwo mugore ngo umugabo wiwe ngo bari bamaze iminsi 30 batabonana kandi aravuga ati je kugira nseruke imbere yiwe reka mbanze senge urumva ko hakenewe ubwenge ukamenya uwo mubana ingene ameze ukamenya mbega ninamuvugisha ashabuye bigenda gute mbega ninamusohokana tukaganira ikibazo namufashe neza Esther yabanje guteka kubera azi ko umugabo wiwe akunda kurya yamuteguriye ibyo akunda rero n'umugore igihe ashaka ijambo ku mugabo wiwe akwiye kubanza kumenya ingene amufata kugira amushire mu kirere c'umunezero umugabo nawe ni gute iyo fata avuze ngo wanze n'umugabo nuko mu gihe ashaka kuvuga ikibazo ciwe ko madamu yashavuye nako ashaka kumubwira ati naje nababaye nawe nyene nuko nyene ko kumvikana n'uwo mubakanye ni ku nyungu z'umwumwe bo muko ari babiri barakeneye ubumvikana kuko umugore ntiyashavura utabyitwararitse nawe biragukugera ku ingaruka kandi birakubabaza rero uramwitwararika nawe ukaraba ni igiki coshobora gutuma muganira mugashika iganiro hamwe mu gihe rero aho bikunda gupfira ndahabereke burya agasuzuguro umugabo yosuzugura umugore wiwe akanka kumuha ijambo ico gihe yamusabye akunda ako gasuzuguro rero kumusuzugura no kwibona agenda umugabo ategeza kuncira bugufi kunyubaha kumfukamira aho rero birashobora gutuma ibintu byononekara ariko kandi n'umugore yusuzugura n'umugabo wiwe ntamwubahe ibyo rero nabyo umugabo yabo ndababwira ikintu kimwe niba hari ikintu cy'ikibazo giteye ubwoba mu muryango igihe umugore asuzuguye umugabo byose byopfuma bisambuka nta mugabo yishobora kwihanganira umugore yamusuzuguye nabibwira abavyeyi bacu abamama iki kintu ntibaze bigere biyumvira gukora ikosa ryo gusuzugura umugabo wabo kuko umugabo mu bindi byose bivyihanganira amafaranga yo yaheba mugabo kumusuzugurira mu rugo rwiwe ntikibaho nta muti cyo kwigera kigira rero abagabo birashoboka ko nabo babanza gushira mu munezero wo bubakanye kugira ngo wa mugabo nawe aronke amahoro ni ku nyungu zawe kumushira mu munezero ni ku nyungu zawe wewe wa mugabo we rero ntiwiyumvire ku nyungu cyane cyane ko umugore kushira kumetaleza no kongo kunezereza umugore kugira mukemure ibibazo mufise ni ku nyungu z'umugabo abagabo kenshi ntibabibona acavuga ngo yongaye ujya mugore uya ntiyo kugaya ubifisemo inyungu nutavyemera nawe bizokuruhisha uzokwiruka uzogarura imene yarenze ni ngombwa rero ngo uhendahende uwo mudamu wawe mutorera umuti ikibazo murakoze akamusitira yego ukamugurira kandi abadamu barakunda akanyama umugurire n'akanyama n'agakado kandi yashavuye ukamuhoza n'akakado nyine kamuzanira keke n'abagore boha abagabo agakado yego cyane rwose kugira ngo bihere birangire mugabo by'ukuri jewe ni umwasi nyene ariko uraza urugo rurimo umunezero uraza utaha ugasanga umugore aranezerewe akakwakira neza umugabo akaza twenga atagukubitana amahembe ariko uraza ahandi wibaza mbega ntahahe mbega nsanga ameze gute yangwe ndayubahuka ni ibintu bibi rero ndumva vraiment abantu bari bakwiye kwiyumvira nyine bama barondera gutora umuti mu rugo kugira haba amahoro nabo bana ureze bakuri mu munezero w'abavyeyi mbega no nyene abo bana uvuze ivyo abana cadibuka mbega ni mu muryango uri mwabana
mu gihe hari utubazo mu muryango abavyeyi bo kwifata gute? Ahubwo ikosa abavyeyi bari bakwiye kwevita kwirinda ni ugushwana imbere y'abantu. Nukuri ingenda gerageza usubize ubwenge inyuma, wibuke wewe uri umwana ingene bafata mama wawe na papa wawe nk'abantu bahambaye, abantu badakora amakosa, abana ntabibitangaza. Urumva niyo habaye ikintu cy'ikibazo wumva umenga papa byose arabishoboye, mama byose arabishoboye. Abantu bashobora no kubona indege iciye mu kirere ukayimusaba ari umuntu akomeye. Zo muri indege papa urangura indege canke urangura imodoka nanje. Urumva ni umuntu agufisemwo icyizere gikomeye. Rero iyo yagitakaje umuvuna umutima. Hajya abana barapfuye. Nuko abavyeyi benshi yari yabivuze umukozi w'Imana ngaha, abavyeyi ntibaganira n'abana ngo bumve ibibazo bafise mu mitima yabo. Abana benshi barakomeretse kubera inyifato y'abavyeyi. Rero kirazira kuvuga nabi imbere y'abana. Iyo wowe ubona byanse, gerageza usuka amazi mu kanwa, muhore, hanyuma mufata ahandi hantu muje mushake mutabagurane mugabana batumva. Nibyo cyane ngomba kuvuga ikintu. Ari igihe iyo abantu batase bashaka kwinjiza abana babo mu matati yabo. Nagenda bwire hariho abavyeyi benshi bakunze gukora ibyo bintu, ariko ni kosa rinini. Ikosa rinini. Ubwa mbere uja kubwira abana ugomba kubikwegera ko ngo bari wewe bemera, wiyeze bakwemere, babone ko papa ari umwana mwiza canke mama ari umwana mwiza, ko papa hariya n'umwana mubi afata nabi mama, canke mama n'umwana mubi afata nabi papa. Iyo ubwize gutyo abana bakahengamira ahantu, abavyeyi benshi ntibazi yuko baba bansa abo bana babo, baba babakwegeye umuvumo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bana mwubahe so na nyoko kugira ngo ivyanyu bigende neza, muronke amahirwe, murambe. Rero uri kuratera umwana gufata nabi umwe mu bavyeyi papa canke mama, hamukwegera umuvumo wa mwana. Wewe rero uje kumubwira nk'umukunzi uwo mwana, yabara ntumukunze na gato, ahubwo yaba waruzi ubwenge wari kubihagarika vyihuta kugira ngo ntukwegere uwo mwana uvuga ko ukunda, uhagarike ntumukwegera ingorane. Rero abavyeyi rero bakwiye kwirinda cyane gutata no abumva canke gukwegera abana mu matati yabo. Kenshi aravuga ati ndabibwira nyoko, urumva, ndabibwira umwana, ndabwira n'abana bamenye uko uteye. Hariho abavyeyi bagira papa canke mama akavuga ngo ndabwira abana bamenye ukuntu we uteye. Iryo ni kosa riteye ubwoba umuvyeyi abakoze. Rero iyo mufise ibyo mutatirako, mushaka no kubiganirako, ubwa mbere kumenya kwirinda ikintu gikwiye kuza imbere. Naho ushavuye rondera akaryo, murashobora gusohoka mukaja nko ku musenyi kwitangane ko kubiganirira kure y'aho abana bo. Nimba mutagiye ja mu cumba, rindira ihangane amasaha kuryamagere, hama muje mu cumba mwugare, muvuge buhoro. Kuvugira hejuru bikushikaho mukubitana abana bakaza ku muryango kudodora bati nibiki gezaho, sivyo. Rero kutamenya kujera ishavu ryawe, naho wowe uri kurarenganywa mugabo ntumenye gufata ishavu ryawe, uza kuboneka uri umunyamakosa kandi wari ufise ukuri. Mbega urazi yuko n'ibintu abana bariko baraca muri munsi byinshi ari ingaruka y'inyifato y'abavyeyi. Ugasanga umwana avuga jewe sinshobora kugira mariage, je hakumbira urugo nk'urwa papa na mama, je préfère kuruheba. Akimera kubera mu homosexuel cyangwa mu lesbienne. Kubera iki? nta buryohe yabonye, nta gaciro yabonye ku rugo, kavuga akwabo kuja mu rujya muriro nabonye iwacu. Rero byukuri iki kintu abavyeyi ntitugifate mineneko. Imbuto tubiba turiko tuyibiba mu bana. Mbega uri kubiba imbuto nziza cyangwa uri kubiba imbuto mbi?
uri ku bibambi uzosarura mbi kuko ntitwari dukwiye no kuvuga umuntu asaragare ariko inyifato yacu irarera gusumba kuvuga. Hariho ababyeyi usanga banabwira n'abana kora ibi gira gutya taha kare reka kunywa inzoga reka gubire kandi nawe utahorewe cyangwa ugataha bukeye none uwo mwana uzomubwira ngo atahe kare utigeze utaha reka gusambana nawe usambana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu bazoreka gusambana. Donc rero imyifato y'ababyeyi nizo determine abana icyo bazobejo. Rero tumenye ko turiko dukora ikintu gikomeye mu myifato tugira. Umubyeyi yavuze neza ukuri burya umwana ntiyigishwa n'amajambo tuvuga, umwana yigishwa n'umwifato dufise. Rero uburyo uza kwifata biratuma umwana amenya ati ibi nibyo kwihanganira ibi si byo kwihanganira. Umwifato ni ikintu gikomeye cyane mu muryango. Ijambo ry'Imana ribigusaba, kw'imico y'igihugu ibigusaba kugira umwifato mwiza, ko kubana n'abandi bigusaba kwifata neza. Rero kuba n'iyo burenganywa wifata nabi, uri umunyamakosa nk'uwagufashe nabi, taca umurusha muranganya amafuti kandi wewe bari kurarenganya. Mwirinde rero. Basi noneho ivyo bintu mutumvikana ko birahari. Mbega abantu bose barakwiye kumenya, muraheje kuvuga abana nta bandi abantu barakwiye kumenya ko ubwo rugo rufise utwo tubazo. Urashaka dushimikire cyane ku kintu cyitwa ibanga. Urazi ibanga rirakomeye. Ibanga rirakomeye kuko uje urabe kenshi ngo zisambugwa n'abantu bagakwikuje. Kuko abantu benshi burya ntibafise umutima mwiza. Hari abo wibaza ngo ni umukunzi, ingo maze kubona nyinshi zisambugwa n'abagenzi. Wowe nka kwikonfiya ko nk'umugenzi nkakubwira ibibazo ufise, ahubwo wasanga ni wowe wagiye kubibwira n'umugabo ko mvuga ibibazo dufise mu rugo. Rero ni ukuri ingorane ni mwicarane muri babiri, sibyo? Mwicarane muzitorera inyishu. Ibi navyo ntabagenzi jewe numva nta mugenzi kuko urabe kenshi harahura n'uyu akakubwira bivemo niga kuzosanga atari umuntu ariko ibintu by'abagenzi n'abadamu babigira burya n'abagabo. Hari abagabo bagenda kubwira abagenzi, abagabo ahubwo ubu basigaye bari inyuma y'abandi, baravuga ingo zabo hanze, baravuga abo bagendana. N'abagabo basigaye bakora amakosa menshi. Rero numva ngo ukabona ikibazo kirakunaniye kugitorera inyishu mwebwe babiri, biba bikomeye. Nivyo cyane nta umuriro urahuye hanze ushobora kubuza kugira icyo umaze mu rugo. Nivyo abananira gutorera inyishu muri babiri mushake muhebe, kuko ntimushobora kubakirwa n'abo hanze. Ibyo bishoboka bishoboka ko abo hanze benshi. Rero hariho ibintu biriho ngo ndaje kubwira abanaka ko musi banaka baragufata, baraza kugufunga, baraza kumugira gute, ndaja kukwitwarira muri sentare. Nani witwara muri sentare yindeza guhomba ko musambura mwese uburo mubakanye nawe akamubura byose. Wewe wagiye kwitwara uramubura, uwitwariwe nawe akamubura. None mwashitse kuki? Mbega ko kumwitwarira byo mugira iki? Yashatse umuti rero no guhendahenda, siko umuti no guhendahenda, kubungabunga guhendahenda mu matati imisi yose. Intambara nta na rimwe ishobora kuzana umuti. Ikibazo uzocamana igihe wiyemeje kuba mu ntambara. Umuti uwo matati no guhendahenda no kwihangana. Hariho ikindi kintu kimwe nagomba kuvuga n'insista ko bose. Mbega umugabo ninde? Mbega ariyizi araza ama responsabilité asabwa, kuko benshi ntibayazi. Mu Kirundi baravuga ngo umugabo ni serugo.
serugo no kuvuga ko ari we autorite niwe abazwa byose umugore nawe ngo ni inarugo bisigura ngo ajejwe ibintu byo mu nzu mugabo se n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo n'umutwe umugabo n'umutwe ngo umugore nawe n'umufasha nyine bahakarorera urabona uyu mutwe biyumvire nk'ubu umutwe ugize ikibazo ukora iki hana ko ushobora gukora umutwe ugize ikibazo byose bica biparangana rero igihe umutwe udakomeye igihe umugabo adakomeye umugabo adashobora guhangara ingorane afise mu rugo ngo ndazitorera umuti nta wundi azimutorera uyu munsi aya maguru yocika mugabo urugo umuntu yobandanya abaho difficilement mubwayo baho rero umugabo n'umuntu akomeye umenye ngo umugabo nduwa agaciro ndakomeye Imana hari ibyo igusaba ndetse n'igihugu hari icyo bigusaba n'umuryango hari icyo gusaba uteza kumenya ingene abantu bari mu rugo rwawe bameze intege nke bafise barukwiye kuzimenya kamukarabo nyene wewe utunganya ibintu umugore nawe akamenya ngo ibi mugabo ariko arakora ndamufasha mbega aho mbona biriko biragenda nabi reka negeranye sivyo kuko nico gituma Imana yavuze ngo ndaguhaye umufasha aze kugufasha gushira mu rutonde bya bintu rero umugabo akwiye kwimenya akamenya ko hari ibyo asabwa bikomeye mu muryango akamenya ko ari warujera ari warujejwe mugabo benshi barademisiyonye ko ndasaba ngo Imana ifashe abantu bagaruke mu ngo zabo igitsure cya papa kirakomeye aho yicaye naho ahagaze harakomeye abana baramuraba n'umugore arumva ari sekirizi yabona umugabo bari kumwe rero ndumva vraiment umugabo akwiye kumenya icyamagarirwa gukora umugore we urumva n'itegeko kuko ubundi n'itegeko kuko umugabo yashizeho urutonde gayivone akavuga ati ibintu ndashaka ko bigenda gutya nukuri atari umugore w'imburakimazi biga ko umugore adakurikira umugore akunzwe umugore yubashwe ni gake ashobora ariko rero tuvuge naho ukuntu twokinga rero ayo masake two tuntu nyo dukinga gute umufasoni yo duherekeye umufasoni yo kinga gute two tuntu two kutumvikana twumutumvikane ko umufasoni yo kwifata gute ubwira dukinge umugore yamaze kubona ko ingorane zabaye ikintu ca mbere no ataranazibona ahubwo ni gute yo kinga tugorane ukuri icambere no hanira umuntu gusenga kuko urugo urubaza mweneko ngene ushobora kuko mwene urugo ni Imana Imana niyo yatanguje urugo ukabwira Imana ndagusabye unyereke ingene nkwiye gufata urugo ingene nkwiye ukarusengera ukagwitwararika hama ikindi ukirinda amajambo abagore turumva amajambo kenshi heje hari umugore yambwiye ngo hari umuntu yamubwiye ngo hewe urazi ko umugabo wawe ngo yakuvanze acamubwira ngo Imana imubabarire ngo ko yamvanze ngo Imana imubabarire papa ari umugore w'ubwenge yamuri yacaduga nande byagenze gute hari mugabo yamubwiye ati niba yaramvanze Imana imubabarire urumva ntiyumvirize amabwire kuko uyu mwansi aramenya haca aramenya faiblesse ufise kandi iyo niyo yinjiranamwo kugira ngo aze kugusambura rero umugore ashobora guhagarara agafasha urugo rwiwe neza nukuri n'umugore asenga ndabona tasire nuko yaje kutubwira ngene umudamu yogira yosengera urugo rwiwe no kutubwira yego akaruragiye warumuhaye yego namwe biga kugira ngo dukinge utwo tuntu tutameze neza mu rugo umushinga ntahe yo bigenza gute kugira ngo dukinge nawe nakoze munyemere mbanza akantu gatonya cyane twakuze batubwira ngo urugo ni babiri ariko je nagenda bikosore urugo ni batatu Imana itarimwe mu rugo nta rugo ruhari rero nuko tinya Imana umugabo akubaha Imana umugore akubaha Imana iyo Imana ije mu rugo rwacu turakinga amatati yose bigakunda hama ikindi cica urugo gituma amatati atana hera ukwikunda
twokinga amatati mu kubanza wewe ubwawe ugahagarika kwikunda. Ariko Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni wikunde ukunde na mugenzi wawe uko nyine wikunda. Kwikwegera ko kwamubona ari wewe byose bikwiye kuba ku nyungu zawe, ijambo ryawe rikwiye kumvirizwa wenyene, iki kintu ntigishoboka. Hanyuma wagatima kugira umutima wo gukorera abandi, ata mutima wo kwimvira gukorera abandi, amatata azokwamaho. Ariko wiyemeje kuryo urakorera ujya mu bakanye, ugahaguruka ngo umukorere, burya ntacyo muzopfa. Hanyuma ikindi kugabanya usuzugura abantu, ujya niki mu rugo turasuzugurana. Iyo wamaze kumenyerana ntumuha agaciro, kudaha mugenzi wawe agaciro, icyo kintu kiratuma mutazokwigera mushira hamwe. Muha agaciro, abone ko wamuhaye agaciro, nawe azoguha agaciro. Nicyo mbwira ko niba nibyo ibyo avuze nibyo. Umugore atakunzwe kuko reka niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura akageza. Urumva ngo nawe mugore wubaha umugabo wawe. Urumva umugabo ibintu asabwa, arasabwa gukunda, arasabwa gutunganya, kweza intege nke azihanganye kuko urakomeye gusumba uyu. Mufashe umushika ku rugezo wewe umushakako, kandi iyo umukwega wewe ukuri araza. Ariko abagore biragoye ko bakwega umugabo kuko sibyo bahawe gukwega. Bwaramwamira imbuto nziza, ariko ukwega uwundi akamushikana ku rugezo guza n'umugabo kuko iyo autorité yari yahawe n'Imana. Ngo umugabo ni uw'agaciro, ni uwo kubahwa, kandi akwiye nawe kumenya ngo ndi uw'agaciro, nteza no gufata neza umugore wanjye kugira ngo shimishe Imana yampaye ururugo. Murakoze cyane. Ndasozeye.